Uyu murundikazi nkuko mubona aragwaye, araremvye, amerewe nabi cane. Iyi video nayirose kuva hirya y'ejo igenekerezo rya 18 rya 17. Nkibona yakurikirwa n'amajambo mugiye kumva ngaha, nagize inguvu zo kugira ngo ndabe ko nomumenya, ariko n'abampaye amakuru bambwiye ko ata telefone ngo uyu muntu bagifise, abandi bambwiye ko batamuzi. Ariko nkuko mumubona hano imbere murumva amajwi yiwe ariko aratabaza avuga ati ndiko ndakora ngwaye, ndagwaye, ndaremvye, murabe neza. Ariko arajugumira kandi cane n'ukuri, ariko arajugumira gose. Ariko abarabu baguma mukoresha bagira ngo nababwiye ko arabagome, arabicanyi, ko abantu ba mbere babi babaho. Aragwaye mu bwoko mukoresha. Reka mwumve uko abivuga hano. Ntabaze gute ntibikunda bantu bima mukundane muzokunda akakonekita ubundi amukonekita avuga buke buke mugaye karavuga neza ko muvyumva. tuzicwa twese tutagira gitabara, tutagira gitabara, tutagira gitabara. Bantu bima ndagwaye, n'ahantu afungiwe, ndacugumira, nta connection afise, afungiwe ahantu ata connection afise. bashira muri iyi nzu no kuvuga ko ndindiriye Uwiteka gusa, ndindiriye Uwiteka wenyine. Bantu b'Imana ntimuzibaze ngo kuba mwarabu nzozira ikintu kinini, izuba ari gitoya, ubusa ubusa ubusa. Ndi kuzira kutamenya gusuka, Aragwaye, arajugumira, bishoboka bibaho. ndi kuzira kuduga muri toilette canke kumesa, gushira impuzu mu mashini, Arindi Uwiteka gusa. sashyuruhusha. Bantu b'Imana Avuga ati arindi Uwiteka gusa, kubera kugwara no kuremba. ikabashikiye muze muyige. Niba mubyumva neza ati ariko avuga ngo mu nzu z'abarabu ntuzozira ikintu kinini, muzozira ubusa gusa, ikintu gitoya. Nabihaye Imana tu, nabihaye Imana yonyine. Nuko baye nukuri jewe ndagwaye, ndiko nkora ngwaye, hajya ntimwumve navuga muri groupe mukumva mvuga nk'ijambo rimwe abiri atatu, mukumva ntwenga mukibaza ngo n'amahoro. Udateruye umwana umwe wamuteruye n'intambara, wanka umwana. Ibisuko hanini nibyo nazize ko nanse gusuka umwana. Jewe sinzi gusuka, kurya nabibabwiye niko biri. Rero jewe gukora ngwaye, ibyo bambwiye ngo ninkore ngwaye, nukuri ntabyo nshoboye, nirirwa ndajugumira, nkarandajugumira, amahoro mfise. Bambwiye ngo ninkorere itike, numva ko kumara iminsi 10 n'ingahe nsigaye imbere, numva atabyo noshobora kweri, niyo mpamvu nahisemo kuyibaha. Gusa ukuntu bameze, comportement bafise, ntinya ko umuntu yomutelefona akumva ngo bari kuvuga ku kibazo cya Solange, yoca nyica ubuho, yoca akuraho, sinzi ahantu yonshira. Hari ibintu yanyagirije. Yemwe abantu mufise izo nimero, mukoresha nimero zino za Saudiya, mufise abandi bantu muvugisha bino mu Burundi bafise nimero ya Saudiya, ico kizoba ikirego kinini kandi gikomeye. Karine yagwanye intambara yo kubifuta, arabifuta, aravuga ati nabikuyemwo, ntabyo bari bazi. Arambwira ngo ubwire n'abandi bantu b'abagenzi bawe, kuko umunsi babigurubije ko nta kindi bazokora. Jewe sinzi gusoma no kwandika, muga nasanze
ngo mu shakoshi yanje ngo batoyemo ngo nanditse ngo inimero y'imodoka ya bose. Mana yanje ni ibintu byinshi n'ibirebire, nayo mpamvu je ndose ukuntu mvaho nkataha kweri. No aho rero mwiyubara abantu mufise inimero y'abintu muri Saudiya ngo ntibyemerewe uri umushagara gutunga inimero ya Saudiya. Karine yavanye intambara yo kubifuta, aravuga ati nabikuyemo ntabyo bari bazi, arambwira ngo ubwire n'abandi bantu b'abagenzi bawe kuko umunsi babigurubije ko nta kindi bazokora. Jewe sinzi gusoma no kwandika, ubwo nasanze ngo mu shakoshi yanje ngo batoyemo ngo nanditse ngo inimero y'imodoka ya bose. Mana yanje ni ibintu byinshi n'ibirebire, nayo mpamvu je ndose ukuntu mvaho nkataha kweri. Aho rero mwibara abantu bafise inimero y'abintu muri Saudiya ngo ntibyemerewe ko ushaka gutunga inimero ya Saudiya. bino bintu birabaje cyane n'ukuri, kandi uyu mudamu ndamuzi, nabaye bagira nimero ziwe gusa za telefone, ariko ndamuzi n'ukuri, ndamuzi. Twari kumwe muri gurupe, ariko murabona ko amerewe nabi cyane. Ndakekeje iyo bidahindutse hari ukuntu nabikoze, nzoba nabonye uburyo nshobora kumuvugisha mumenye ibyiwe neza. Imana imfashije kubera iyi video iba yaranteye ikigongo kuva nkironka ejo ijya hirya y'ejo nararindiriye uburyo noronka contact byihuse y'aba boss biwe, birangora. Ndashaka kuvugana na boss wiwe vraiment, ndamubaze yuko umuntu amufise mu nzu agwara ntamujane kwa muganga, nta kindi kumubaza gusa. Nari kumubaza icyo kabisa, ko umuntu umugira mu nzu akagwara ntuje kumuvuza. Ndabwiza ukuri mwe mukurikiye iyi video, ndabibabwiye kumburere abantu muza guca mumenya ivyo twama dukorana namwe. Iyaranjiro nk'inimero ya boss wawe canke ya nyoko buja, iyo service ndayibakorera vraiment. Wewe ivyo mutinya, nta numwe ndandikira message ngo abure kugira ubwoba. Ndazi message ndamwandikira y'urupfasoni mugabo imesuye, ayumviri ayiravye nukuri. Aha muri commentaire mwe abo message zanje zimaze gufasha, mugomba mwonshingira intahe. Abo bantu n'abanyabwoba ba mbere babi, ubu ushoboye kumukontakita ukamwandikira ukamuhamagara, umutima wakwa kumuca mu kanwa. N'abanyabwoba kubi kuko mwe bigituma basuzugura, bazi ko mutagira biwanyu. Yabonye nimero imurondeye, abanza kora nimero ni yahehe uwo muntu ari yamurondeye. Nukuri bivanye ni message umuhaye ashagira ubwoba. Birirwa barabagurira indya, birirwa barabavuza, birirwa baragira iki, birirwa barabajana kuri ofisi mu mutekano kubera ko nabandikiye message gusa. Mpamagaye hoho baratinya cyane. Rero ko genda marimvira n'impamvu zijya ofisi zibatinye byarananiye canke zidakunda kubafasha abakobwa vraiment, kuko uba telefonye bakumva telefone baca batinya, ubandikiye message baca batinya. Bivana mugo n'ivyo bandikiye kumbure, mwandikira message ze mu rufasoni umuherezi basha. Haro twavuganye nejo ejo haheze, twavuganye iminota 50 ngahera, twavuganye iminota 50, reka ndayirabe sinihende. Twavuganye hagati y'iminota 50. Oya kandi abesimva mbesha. Boss Saudiya kana mwise boss wande
ko yarinze ko abantu beshira ngo uyu Majid boss Majid twavuganye iminota twavuganye bwa mbere iminota ubwa mbere yantelefone amasegonda 11 yaca nsaba kwitaba telefone cyo tuvugana iminota 37 turasubira tuvugana iminota 15 kuri call video anyereka ingezo z'umukozi ihinguye n'umwe babesha ushaka twumvikana ibintu bijanye n'injya aranyereka ibintu agira muhe ngibi singuye none gusa sindabereka nimero ziyo nguye twaraganiriye cyane mubwira mu nyuma arandunye mu nyuma turavugana ushaka naho ndamubwira naramwandikiye mu nyuma ndabwira n'ibintu amuha izi message ndazimwandikiye ndabwira ati naciye ndabwira ati shirako icayi n'amagi abiri ivyo ni breakfast hanyuma twavuganye ko umuha breakfast lunch and dinner urumva namubwira ivyo twabonye twumvikanye ko abwirizwa kumugaburira gatatu ati rero kandi ndashimye ko mpaye iyo foto y'injya ya breakfast nkuko twavyumvikanye hanyuma ubwirizwa ko mpari izindi iyinjya za saa sita n'iyinjya zo mu ijoro kiramushimira nabashirashyaho igikumu aremera uyu munsi ya telefone andungikira amafoto y'injya ahaye umukozi iyi kupsi yafoto igikupsi n'amaguru yo murayabona yo mwarabo ngayo muyabona yafoto ibya bintu bitani mbare ngo ari kupsi sinze kwavyita arampereza ambwira ati anyeka ivyo muhaye ariko yari mu kwishwa n'inzara ntiyamugaburira sinzi ko mwabonye iminota twavuganye vraiment iminota twavuganye ngira yo muira mbona iminota twavuganye muravye neza ni murabe ubwa mbere twavuga yarantelefone amasegonda 11 ashira subira telefona amasego iminota 37 wenyene ubwiwe hari saa 10 arasubira telefone iminota 15 kuri call video izaka nibaza ko mubibona kuri call video turagenda mu cyumba hose arantembereza aranyereka byose muri frigo turumvikana gushika nahaca muhereza zikupsi zibiri urumva umvira yakoze ho amuha ibi bibiri mu gitondo n'amagabiri kandi vraiment yabikoze uyu munsi yandungikiye ifoto kwindi telefone amanyeka ninjya muhaye reka ndabereke navyo nabyo ngo ndabesha ngaha ubi ngaha kwe katara oya imperi hano bano bantu muze murabatinya utabatinye nta na kimwe ubatinye no gupfa wopfa abantu n'ibikoko z'abantu okay ngaha arabeka bimpereye ngaha mw'abantu ndabeka bimpereye ngibi icegenye sinjyamuhaye nazo ngize yacha zinyereka izi ni njyamuhaye mu nyuma sinzi ko muzibona njyamuhaye mu nyuma amwongera izindi hepfo ngizi maze arafotora aranyereka n'amazi igituma ndaberetse bino bintu ni kubera iki mba nshaka mumenye uburenganzira bwanyu
muri mwebwe gushika isaha hariho abantu bataramenya uburenganzira bwabo. Ibi ku busanzwe si biki, mugabo hariho ababigaya ngo ni bikeya. Nikuzamenya ko tutari mu Burundi, uzamenya ko tutari mu Burundi, urumva ntimwojya neza kwa kundi mujya turi wacu, nabo muravyumva nyene utwo baguhaye twose ni kuturya, mugabo mukamenya yuko icy'ingenzi ni ukurya gusa, kuko icyo dushaka ni uko urya nta kindi. Uyu mushiki wacu rero mu kurangiza inkuru, mumfashe dusengere hamwe ejo mu gitondo ndabe ko byokunda ko ndamuvugisha, hanyuma mvugisha bose wiwe, apana wewe baramuciriye wifi, mugabo ngomba kuvugisha bose wiwe. Umubajije umukozi wameze gute, aragwaye none ntumujana kwa muganga, nuko acamujana, niba nagoye gusa ingorane niko tuba twabigize. Mweza murabika nimero z'aba boss, ugize ingorane tanga nimero, ntuzugire ubwoba, tanga nimero, kuko ntiyo kwica yamaze kumva ko abantu bamenye ivyiwe, ahubwo yo kwica azi yuko abantu batazi ivyiwe, kuko ashavuga ati neho ndamwishe aba bantu bafise nimero bamaze kubimenya, acaja niyo gukubita niyo kwica, ashavuga ati hamwe no mugira nabi abo bamaze kubimenya bazomumbaza. Nukuri sindababesha, ingorane ugira ubigize ibanga sizo ugira ubishize hanze, ibi muvyumve neza, sindababesha. Reka nabareke rero, iyi video ndayibahaye bwije, amasaha aragiye, ariko Imana ibandindire, turaza gusubira guhura mu gitondo. Yego, murakoze cyane.